Yo, mbwira how you feel, je ko ndi alright, kwirekura sana bituma shika tonight, mvuge nabi sana je shigwa fashwe mu shati. Yo, raf ni ndende mani rekure nta wundi muti, ushaka utambukure n'agashati, uvuge amen waramutse nta nikindi. Yo, nimba ufise kamwe abe kopesha nakandi, kuko n'uwiyimye ngo azohanwa nk'uwiyahuye, ubuzima ntibuheza ahubwo buratanguye, sinzi impamvu misi yose wamusa n'ubukanye, ngorane ziza faster zikagenda, guko bukeye siko bwira ndazisa kwihenda. Iyi si so, raf ni so, vyasi no musi si fo, you can try tomorrow ni top, relax, ugende slow, it's your cause no musi, yes, nturindire jo, do we, you gotta do it so, you are classic if you like music, we do ndakivyako na kurevya kwako, raf ni yako, mbega bisaba iki visa susi, ukora ico ushoboye mu gihe ukiri kwisi, wirekure buje. Yo, it's your boy KJ Skinny Flooded and Color. Urakunda muziki ndundi, urakunda rap, urakunda hip hop. Menya neza ko turi ngaho kubwabwa tubafashe kwikundisha igihugu, kugira tubafashe kwakundisha abantu mwese ho muri hose. Nico gitwa tugenda barinzi batandukanye, ho baba aho batumbere hose kwa tuvugana nabi vyekeye muziki ndundi. Muri kano kaya twagendeye muri rimvyi ni KJ uyundi mamenyereye, turi wabo ahasanzwe atuye, turamenya vyinshi katuvuga nawe hamanuze kumenya vyinshi mu kaya. Ni big kuri miko, mukaba kumenya Scott kuri kamera. Kandi abamutse ndamwifuza ni kazi KJ ndakwa mukije. Yeah, ndabaramukije cyane. Urakomeye neza. Cyane gose nawe. Ego imisi myinshi sana. KJ mu maki. KJ nyine aturiye kusukazi sunaja tena. KJ nyuma y'indirimbo waririmbye relax, wavuze ko izosoka na video mugabo gushikino sana video turabona hameze gute vyifashe gute? Ego nivyo nayivuze ko izoshobora gusohoka clip nyuma, ariko ntivyashobora kuba vyo kunda kuko urazi bigora ko bigora umugabo. Bon nyuma hajya navwajije gato imaze kugaruka rero bon umwanya warangoye gato kugira nshobora kuyikora mugabo nibaze uko bitagarukiye hajya nyene inyuma ngiye kuyikora clip ngiye kwishira ku mugaragaro, ngiye gutangura ibikorwa vyayo. Ego hagati indimbo relax hamwe na clip, nta yindi ndimbi hari canke uzotangwa clip? Ego imbere yuko nsora kwanza clip video ya relax ari indi ndirimbo shasha ngomba kubanza gushira ku mugaragaro. Ego ama relax abatayizi ba indimbo meze gute? Ni love ni ndimo kuryoherwa cyane ndimbo ku gute? No kuba yumva kenshi bari bazi ko ari indirimbo yo kuryoherwa, ariko si indirimbo yo kuryoherwa nkuko bayumva, ni indirimbo ifise message. Ba uri kurayumva tukayumvira no zurumva message nashatse gutanga. Ego nashatse kuririmba nyene ubuzima dusanzwe tubaye mutwe bw'abantu bwa misi yose. Ego kuri rap kuri KJ ni rap ni message mbashaka gutanga ku bantu shaka kuyiha nyene. Ego kuki atoye rap KJ kuririmba rap? Bo kugira no rap ni my style nyene byanje muko nyene hamasanga ndavyisangamo ndayiririmba kuko ndayikunda kandi ndakwinspire muri rap. Sakodi wakunda ndimbo tiyo cyane gose. Kuki waririmbye relax hama kacaye cyane gihe cyo sufisi ndimbo shasha? Bo indirimbo ziriho ni nyinshi gusa nuko ntarafata wa mwanya wo kuzisora ngo ndazishire ku mugaragara abantu bashobora kuzumviriza. Kenshi bavuga ngo iyo ushaka gukora ikintu cizurarindira kwanza kigakugwa neza kigasha kabisa mukari kuri ikintu kimeze neza. Nukuvuga yuko siyo gusa rero n'izindi zimaze gukoga gusa ntashobora gushira ku mugaragaro, muga gusa hariho imwe muri izo ngomba gushira ku mugaragaro. Ikibazo nyene mfisa aho nyene kuki KJ afise indirimbo nyinshi mugaba akibagiye ama clip video, kuvuta kuririmba ufise clip video nimba ntihenze imwe yonyene ya amurapa afu izindi nazo tazigira clip video habaye ikintu ubuzima novuga ati bwa video butariko bageneza mu gisagara cya Bujumbura canke nibindi. Bo nkuko bivuze si clip imwe mfise clip zibiri, hama kuba ntarashobora gukora iyindi video kuvuga bon urazi yuri kurakora ikintu wenyene biragoye cyane kugira ushobora gukora vya bindi abantu bose bashobora gukunda, kuko uri wenyine nguvu z'umuntu umwe bugira ntibazi ko ziba ari nyinshi cyane mu gihe hata umuntu ariko aragupushinga nawe. Bo nibaze naho vyabaye uko mugabo sikuvuga ko nicaye ntariko ndakora, antuka vuba cyane iyo projet iriho ndashobora gutangura gusohora indirimbo ifite clip yayo. Ego uvuze kwikorana nuvuga ko KJ ata management afise? Ego na management nabagufasha ku ruhande canke abandi baguha ivyimve bitandukanye? Bo abo ntibobura kweri nabandi ko ndatamba nirorera bariho. Ego bariho bagenda barampushinga kidogo nyene. Ego tugiye mu buzima bwa misi yose KJ akundiye? KJ
Chambere kwanza rakunda ko sometimes kenshi akunda kuba ariko aririmbira ama rap yari wenyene mugabo iyo atari kumwe n'abandi bantu kenshi ego ni one producteur que JML aba producteur ni benshi sumwe ni benshi gusa bon ndemera Miri Pro GN Koli ni benshi bariho ukitaye kuri GN kandi bamufasha mukora iko vya bon sikuvuga ko ariwe no campera ko cyane bon namuvuza ariko ko arimo naho ntamuhereyeko ego kandi sikuvuga yuko atabinkorera neza nkuko ndabishaka ya kuba ntamuhereyeko yeah KJ akunda rap akora rap hari challenge yatanzwe na 90 kuko KJ atayirimbye muri challenge habaye iki bon sinovuga yuko hari cyo bacaratumye bon kiriho kubera indirimbo mu nyuma naje nayifise ide yo kuyikora mugabo sinigeze ndayihabwa kandi sinaye kwipropose je nyene ngo ndayiririmbe ntigeze ndayihabwa mu nyuma yarabayemo n'induru kuntu sinzi hamanda ndahitamo kuyireka kuyiririmba nkore nkuko nayisanzwe nkora music yanje yeah haravuze kujya challenge yatanzwe ko bakubwiye yimekanisha natif ubwiye kubwa KJ wayifashe gute bon abantu dutahura gutandukanye bon hari yego sinavuga ko batari ababifashe ko bariho muga kuri je uko nabifashe oya challenge ni kintu kiryoshe ku mu ba rappel kugira muhanahane muri sivyumviro mushogo bon ni nko gusupportingana mu bisanzwe ego KJ avuye mu rappel yitwa KJ undi mu rappel yemera ninde bo bariho abaraperi nemera kabisa so umuvuzi umwe urumva no sanga aho ndo ambeshe cyane bariho hariho Fabi Love B-Face n'abandi benshi nyine nashobora kuvuga unyene gusa bariho ni benshi KJ arimba hip hop ale old school na new school mu hip hop arimba genre iya muri zo zibiri bo zose ndaririmba new school na old school ushaka gusigwa old school na new school bon old school ni game hari deja hamaze kuba old school ni navuga gute new school ni rap y'ubu nyene ya kisasa sinzi ko no bigusigura basi dufate nka kumenya lo content ni ndani kugira mwatabure rap nk'ubu bakubwira ati nka example kumviza nka relax ni old school cha new school new school ndimba old school yawe ni ya ndafise indirimbo yitwa Mawe ndafise n'indi yitwa ndakumbuye ndimba arimbiye yabana mwibarabara yari old school cha new school bo igani old school ego tugatse muza bwa music KJ ategura kafana ibintu bo ivyo ndiko ndabategurira ni vyinshi cyane nabivuze ndiko ndabategurira mu misiza ndashobora gutangura gukora ama video nkabeka ama video y'indirimbo ziwanje zishasha nizo baba barigeze kumva mu gazi tarose ama video ndafise n'izindi track ndiko ndakora mu misiza turashobora gutangura gukora na ma concert if you got wishes afu ivyerekeye makorabo KJ ari wenyene kenshi mu ndirimbo ziyo kiretse kuko kunda gukoresha abaririmbyi batazi bakobwa cyane cyane sirto kuki udakoresha makorabo n'abandi bantu bagezwe kiretse kiyo barimba na Double J bo nukuvuga ko ntabikunda ndabikunda gusa sindabifatira umwanya wavyo ariko nibaze yuko son ndatangura gukorana amakorabo n'aba leading sito aba R&B babizi kandi basanzwe bamenyerewe yeah KJ katugushimiye cyane yeah murakoze cyane naco bwa fana na Bujumbura TV yeah Bujumbura TV nagomba ndabashimire cyane kuba namwafasha umwanya wanyu mukangendera kugira dushobora kumenya ibijanye n'akazi kiwanje ka music ndabakengurukije cyane hama reka nshimire abafans biwanje kuko atako batagira kugira bagume bampushinga kuko nibo ba boss yeah ndabwiye ati God bless ndabakunda cyane yeah reka tubashimire namwe mwese mukora kwikira igano cyacu kuri Bujumbura TV kuri micro Jay Big hariko kumwe na Scott kuri kamera tubashimire kandi mwanda mugira subscribe na like na comment aho mwese ugira mwanda mu abambere kubanda muronka ibintu byinshi bitandukanye bivuye muri Bujumbura TV merci beaucoup ciao ciao